Njye naje kubaha show, naje gutaramana namwe. I'm here to make friends, I'm here to make more fans, mure nabo to connect with my fans. So Ewan, everything is positive no matter what happens. Yeah, I'm here to kill it. Good luck, baby nubwo wandetse vuba. Hoo-ha, let me hope you kugikunda like I do. Tell me now, speak louder, like I do. Yes, ukiranga wenyene tumira abantu bazoze. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio. This is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio, I'm back again. Anagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker akuri mikro ya Loy TV. Ariel gentlemen, kora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona ibintu biri update, uzurabona a professional interview. Oh yes, right now uvuga yuko twagiye kwibuga cy'indege, twagiye gutegera umwe mu barindikazi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, aho uno munsi nyene mu minota mikeya cyane aza kubashitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ati mbega azobaje gukora iki? Azobaje mu giteramo, navuga yuko azobaje kunezereza bamwe mu bafana biwe, bamwe mu bakunda ibikorwa vyiwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, na cyane cyane tuyazi yuko Abarundi n'Abanyarwanda turi abantu bamwe. Ni mpamvu rero na cameraman twavuze ati irifu ko tugenda tumushigikire, tumweke gwa rukundo kugira ngo twereke Abanyarwandakazi, twereke Abarundi n'Abanyarwandakazi ko urukundo ari rumwe. Aho yes cameraman turashobora kugenda kugira ngo tumwakire. Ubona ko turi ku kibuga cy'indege, twamaze kuhashika mu minota mikeya cyane, mu minota 2 cyangwa mu minota 1 turashobora kuba tumwakiriye. Yes cameraman, Loy TV, here we go. Twende bro, twende. Tubakunzi ba Loy TV, ndibaza urabona Ariel Wayz amaze gushika, ndibaza urabona yambaye fresh sana, amatatuaje menshi sana. Urabona yuko ameze fresh sana, kwa amatatuaje menshi. Ibintu bimeze fresh. Urabona yuko yakiriwe n'abigeme beza cyane b'Abarundi. Ibintu bimeze fresh sana. Mu kanya gato turamubaza ibibazo kugira tumenye mbega aje mu biki, mbega hani. Urabona yuko ameze fresh sana. Araberewe cyane muri no mwanya blue kumakira ngaba mereke urukundo Abarundi dufitaniye n'Abanyarwanda. Yes, bakunzi ba Loy TV, maze we bari Andri conference twagiye rero twagiye ari we maze Angalia kamba yetu first. Karibu cyane mu gihugu cyacu. Ndira kwanza murindire tumusha kwanza aruhu ndagwa twetwe abantu tumagarika. Rindira. Mames bouncer. oh koresha umwanya Sawa ngani sawa. twagiye image ni bon Ani fresh. ego ani sawa faxe yes bakunzi ba Loy TV. Oh bro ingo ari Anine. hola Ani hapa na Marina. attack Anine. Cyangwa bana Mike. ego Ariel Wayz kaze kandi ego okay. Wewe basi. Sawa hivyo okay, nize na sawa. Uko kamera. Kama sasa mnampigia. Dandri Ani sawa. Aline wewe yakije? Sawa sawa. Sawa ni sawa. Mami. Ubiriza wapide yasi baturabira ahantu heza amadukamere. ani sawa Ani yo side. oya ngo pimurabe Bazo buridio turamba kamera. Contra nuko man oya twagiye Kamera kwanza rindira guys please. Ndabinginze. Munyubahe basi. Gucci, bitwaye wanjiri he? uyifise ka Ari umuntu naye kuri ko. Koresha umwanya ni wewe cyane. oya mu izina Okay. tangu
Twagiye Ariel Wayz kaze kandi mu gihugu cyacu mnaingia mdani mkame novuga neza yuko ari inshuro ya mbere Burundi ndashaka kumenya rero Wayz yumva gute kubona shite mu gihugu cyiza cy'u Burundi Ariel Wayz abaririmbyi bazokorana igiteramo arabazi neza yabiteguriye gute Ariel Wayz ndishimye cyane urakoze cyane nishimiye kubona mwese muri ahangaha ndashimira media yanyu kuba yafasha akanya kaza kunyakira ni by'agaciro ikindi abahanzi barimo bazamfasha gususurutsa Abarundi ndabazi nagize akanya arabona nisanzwe nzi D1 nisanzwe muzi Dramati nisanzwe muzi wait ni benshi Thompson you know yeah Arnovich La Familia you know bose nafashe umwanya ndaba checking out and I really like what I saw so I'm very excited harashyushye ndashyushye urashuhiwe nukuvuga ngo ni imiriro and ikindi kintu only good music ego rero kandi uraje mu gihugu cy'u Burundi kugira abanyarwanda bagenza baheruka ino ndetse hariho nabagiye bitameze neza wewe witeguriye gute nta kibazo n'amahoro menshi Ariel njyewe na mahoro ni experience yanjye ku giti cyanjye njye naje kubaha show naje gutaramana namwe I'm here to make friends. I'm here to make more fans. To connect with my fans. So everything is positive, no matter what happens. Yeah, I'm here. Ariel Wayz, murahawe ikaze mu gihugu cyacu Burundi. Nibaze neza yuko mwashoye kwakigwa neza kandi cyane. Akabazo kanje nibaze neza ko karaba ku bikorwa vyawe cyane. Abarundi barakwiteguriye bimwe bihagije bivaye no kungene bakunda ibikorwa vyawe. Ariel Wayz teguye gute guhasho Abarundi mbega no mwanya abumviki kuri Ariel bitegure amajwi meza ariko ntibishinge iryo mvugisha bategera ngo ko mvuga saraye ntabwo nzaririmba neza bitegure vocals ziri on point bitegure vibes energy bitegure kurya show nanjye you know nagari nyine nabo ndabakeneye kubabona yego tukiri ko Ariel nyuma y'igiteramo aje gukorera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta korabo ashobora kuba afitanye n'abandi baririmbyi b'Abarundi ngaha ntago zabura ni nyinshi cyane abantu benshi bakorana nabo yego tugire ku bikorwa uheruka gusohora EP ndetse ubona neza ko ari nziza ariko bivanye na chat trending iyo biriko ubona neza ko Abarundi yarabashikiriye canke hazava habashaka ikintu usanga uri kurikorana kuri stage abafanzi batari ko baragutara bivanye ko indirimbo zikiri shasha well twe nk'aba artiste ibintu byose birashoboka ariko iki ni impamvu naje hano abatabizi babimenye yes nk'umunyasoko bya Flavor Manoti Promota sinubwira ngo ndakubaza ikibazo ariko ndashaka utumirira abantu utugira akantu kazomotive abantu kugira ngo bazoze Rovenef kuri JDP good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kugikunda like I do tell me now, speak louder, like I do. Yes, ukira wenyene tumira abantu. Yes, bakuzi wa Loy TV. Umva yuko Rovenef azoba ari umuriro wala. Ingwino muzani. Maze. Sorry. Yes, bakuzi wa Loy TV urumva yuko Rovenef azoba ari umuriro cyane urumva yuko yiteguye kugira ngo aha Abarundi ibintu bimeze fresh sana nibaza wumvise voice yawe imeze fresh sana nibaza Rovenef azoba ari umuriro wallahi yes abona yuko atwawe na Arnovich reka ndaza kuguhamagara mu nyuma Landry, wewe wichere hano mujana. Umba gute? Umenya wa. Ikibazo cyane imana. Aston, yavuga ati umuryango. Umuryango imodoka genda uyamanya. Demi. Ajya ndani.
Loy TV.